apana ashobora arafise inda ashaka kuvyara kimeze gute urya mwana watwaye wari wazi ko atwaye ikibuye education muhaye ni education yahe Lolilo mu gahinda Lolilo ntakiryama ariko kandi ku rundi ruhande harabavuga ati Lolilo uririza umwana amenywa na nyina nkuko abarundi bayamaze gute wewe bakubwira ukuri ukababara kandi barakubwije ukuri ku bintu byose ana sishobora kumuguha kandi ngo umusohokane mu maklabu ngo umutware hehe ngo umugende muwereka abahungu ngo igire biki un jour ucutangura kunyandikira ndi muri concert tiekri Lolilo umwana nk'umubyeyi wese biba bibabaje kumva umwana wareze agakura ukamwishurira ishure ukamwita umwana wawe ariko umwana uwo wari wita umwana nyina akakubwira ati wa mwana ise arahari kandi yaramushikiriye kandi ubu ari mu munyenga w'urukundo na se wiwe wewe wahora umwita umwana wawe ego urashobora kubabara ariko kandi niko kuba ari ukuri ushobora kwibaza gute umuntu ashobora kubwirwa ukuri ariko bikamubabaza ni kiremwa muntu niko kiremwa muntu dukoze jambo batazi histoire ugiye ahantu gutora amasinema kugira uraba amasinema umwana wawe akaza akicara ngaha akaramusa abantu bose wowe uri ngaho nakuramuse ça fait mal ça fait mal abona mama wiwe asokana na naka uno munsi ejo akasokana na naka igeso akasokana na naka ategezwa kusokana uko nyene nawe ategezwa kusokana n'abahungu batandatu abona papa wiwe asokana na naka ejo akasokana na naka c'est pour cela que je nashaka ko umwana wanje akurikira education yanje hanyuma ukavuga ibintu by'uburofa bitafise ubwenge ngo nafuye ndiko ndaryamana n'umwana wa Kenza ufise ubwenge wewe vraiment uri umugabo wewe super de famille moi fise abana pajya abana banje bari hanze biyumvira iki kipapa cacu nikivuayo abana banje kwishure abagezi babo bazobabwira iki abarundi barayamaze ati nta nkuru itagira intango muze kunyemerera iyi nkuru yacu y'akababaro ya Lolilo y'umulegend tuyitangure ariko tuyihereye mu mizi mu buryo nk'ubu karicare mu gitondo sari zuri nzara mu bibondo sabi manati nigarutse nyibuka numvijwe rimbwira umurarisaka isi yanyatse nanumwanyitayeho kuri cyo nisakaye nishwe n'imbeho mugori nawe nkomere nk'abandi yambare neza soke mu bandi ngo isige nk'abandi agemeza nk'abandi maze amikare nk'abandi ore vyose gigire mu bandi mbe nikina mukoreye koko ko nkora ivyo nshoboye koko naco namwimure sico nafise ariko yase kunyugwa uno musi sifise ejo nzobaho mfise uno musi nakigenda kejo bizogenda neza darandarirayu rirayu rayu rayu darandarirayu rirayu rirayu rayu abarundi bati umugani ugana akariho ushobora kumva Lolilo yamaririmba indirimbo z'amarira indirimbo z'amaganya ukibaza ati why kubera iki uyu muntu yama mu ndirimbo nk'izi nkuko nababwiye reka iyi nkuru tuyitangure n'umuririmbi Zeno na Salum ku mazina yiwe uyu yatanguye umuziki ku myaka yiwe 15 yakoze ibitari bike mu muziki ndundi ubu n'umugabo w'abana afise umugore mu nzu aho yamwitiriye izina ryiwe Lolian rivuye muri Lolilo
ariko kandi uyu amaze imyaka irenga 30 mu muziki, ababizi murabizi. Ni Lolilo kandi amaze iminsi arira, yumvikana agahinda yatewe n'amajambo uwahoze ari umugore wiwe banabyaranye umwana yavuze. Ni Channy Queen yabonetse avuga ati urya mwana si gwawe, nta mwana nabyaranye na Lolilo. Nk'umuvyeyi uwo ari we wese yareze umwana akamurihira ishure akamwita papa, byobabaza. Mwabyumvise mu nkuru twatanguye, ariko igihari cinyegeje mw'ibi biremwa byacu, mwaba bashiki bacu, kigoye kumenya gute ushobora kurera umwana akagira imyaka 15 20 akwita papa, ariko mu nyuma uwo mwamubyaranye akumvikana avuga ati umwana si gwawe, umwana afise se. N'agahinda, ariko kandi nukuri. Kuberiki ikiremwa muntu arico conyene gishobora kumva ukuri, ariko ukuri kugira ngo kubaha icigwa kukanabababaza, ahubwo kandi kugatuma banashika kure. Cane cane umuntu nka Lolilo akavuga ati iyo njumva iyi nkuru atamwana mfise nari kwiyahura, nari kwita mu ruzi, ubu sinzi ahantu mba nkiri. Ariko kandi ko washitse kuri media of people uratahukirwa iyi nkuru iyo yajiva, iyo yahereye, no kugira ngo ibintu bigere aha. Ico usabwa ni ikintu kimwe, utegerezwa kuba waragize subscribe, kandi ataco bigutwaye ushobora kugira commentaire ku maposti tubaha ngaha canke ku nkuru tubaha ngaha, kugira ngo ikiganiro cose kizohora gicaha uzohore uba umwe mu bakibona kare canke se mu bacumviriza kare, nawe ugenda uvuga ati namvise canke narabonye kuri voice of people. Nama nababwiye my name is SBR, this is Mary of people. Reka twinjire mu nkuru nyezina, dutangure uko ibintu byatanguye naho bigeze ubu, ido nido akantu ku kandi. ihebeye ni kuki nagupfiriye ukanyereka gutangene ndagusavye umbwira icumura ari naho no kwikosora mbe ni kuki unkura mu bandi ni wewe nkunda na wundi nawe shaka atari wewe natoye. Nk'umukunzi wa media of people, nk'umusangirangendo wa media of people, ushobora kubona dutanguye uku tuvibinga, dutwenga, ukavuga ati inkuru tugiye kubaha ni show itwengeje canke se ni show y'umunezero. Eka namba ntabwo inkuru tugiye kubaha ngaha ari y'umunezero, ahubwo ni gishinga ntahe canke se ni inkuru ibabaje y'umuryango umwe w'ivyamamare. Reka dutangure icamamare kitwibwira, kitwidondora. My God, Palapolution Music Selector man is Lizo Manizo for Shizo Mzizi wajiwe Simba Ntare Rugamba Chambara Burundi Monument de la Liberté. Bamaye mazina menshi kweli. My people, mwamumvise ni Monument de la Liberté aka Lolilo aka Ntare Rushatsi Chambara Barundi, Chambara Burundi. Nkuko nababwiye dufise vibe, mushobora kwibaza ko inkuru itwengeje canke se ari inkuru tubazaniye vibing. Abantu benshi muvuga ngo Lolilo yarazimye, Lolilo yagiye, Lolilo ni legend, abandi Lolilo si legend. Bamwe ati umuziki waramunaniye, abandi bati ntaco ugifise ubwira population, hagarika umuziki byaranze. Ariko kandi Lolilo wewe sikabibona. Lolilo avuga ati no mu buzima busanzwe hari ukuduga no kumanuka. Biramanza kubako No mu buzima nukonye. Hari igihe uduga koronka amafaranga menshi, ikindi gasanga vyakorotse. Mugabo nk'abartiste Jeli batwara ikintu kigoye kwakira iyo uduze hama après un certain moment ugakoroka hasi, usanga hari abana
bakoze umuziki wakoze umuziki bakira ababebe bakora amahit ukiraho uhora vyakira gute iyo bishitse bakabikuvuga cyangwa kubona nawe ukabibona ko c'est vrai umuziki uri kurakora ubu unye ntikiraduga nk'iyakera vyakira gute en fait amenyereye success bon je préfère kuba médiateur kusigara kuri place yanje en fait no mu buzima nukonye ubuzima bumeze nka escalier je simpréfère ngo ngende directement nka ascenseur no ya je nkunda ngende buhoro buhoro kuri escalier ukuguru kukundi kakaduga buke buke préfère kabona ko vyanse gato gasubira inyuma gato birafasha mugabo uduga umengo ni ascenseur wow ushikare hejuru kaca utibukira hasi nka media of people nitwakubwira ati Lolilo ni legend ukwiye kubyakira uko kuko natwebwe turaba legend tuvuga by'aba legend. Lolilo ntiyakubwira ati jewe nka Lolilo studio ya mbere yaje mu gihugu narayibonye ariko kandi burya kuyinjiramo ntibyari byoroshe umutahure ariko uzosanga hari umuntu avutse asanga umubanyi wiwe ari umu producer asanga impande yiwe aho asanzwe aba hari ama studio atatu ariko ashaka kwifatira mu gahanga umuntu nka Lolilo. Lolilo akubwira ati genda buke suko bikogwa. Batangwe kuzana ama studio kwera studio ya mbere yaje ngaha yari Menya Media Studio mugabo kwinjira kuronga moye kwinjira kuririmba muri Menya Media c'était en 2000 c'était en 2000 il y a 26 ans urumva ico kintu rero ukinjira muri studio ukarindira barakubwira uzozeje ukariha utanga amahera kandi menshi kandi kera watanga amahera bakubwira zana 400,000 chagiye nukuri kw'Imana 300 kasamira muri 2000 ouais ukayariha urumva urariha ukarindira ushika umunsi bazovuga kandi ni audio gusa ngaho audio gusa imbere yuko wita umuntu amazina uzobanza umenya ati umuntu yavuye he. Uyu ni Lolilo kwanza abanza kutubwira uko urugendo rwiwe kugira ngo nsohore indirimbo yanje ya mbere nararindiriye indwi yose. Indirimbo ya mbere nayo yabaye hit cyane niyihe kuvyukuri sinkubesha ni wewe gusa je nifuza kuvyukuri yuko nkunda tusobana tutahukana niyo yari nababwiye ati kuri media of people uratahura akantu ku kandi mu mazimisi mubona amarira ya Lolilo benshi ntimuzi ica yateye Lolilo ariko kandi byavuye ku mwana wa Lolilo yabyaranye n'umuririmbyikazi azwi cyane mu muziki ndundi ariwe Channy Queen. Bamaze kubyarana umwana Lolilo aramurera amwita se, umwana nawe umuvyeyi nawe yita umwana wiwe. Ariko ku myaka nk'iyi umwana amaze kugira imyaka 20 atwazwa inda. Ibyo aba bavyeyi babiri badahuriza ko aho Lolilo wewe abona ko umwana kuba yaratwaye inda ni encadrement mbi y'umuvyeyi ariwe nyina w'umwana. Wewe avuga ko ayasa amakosa y'umwana ahubwo umuvyeyi ntiyabaye hafi y'umwana, ntiyahanuye umwana, ntiyagendereje umwana nk'umuvyeyi, mu gihe wewe yivugira ko iyo akiba ari kumwe n'uyu mwana atanda yari gutwara canke se atakibazo yari kugira. Ariko ibi byose abivuga inyuma yaho nyina w'umwana we wavuze ati nturi se w'umwana, umwana afise se wiwe, umwana asigwawe, nta mwana nigeze mbyarana nawe. Ariko nk'abarundi turazi neza umubano wabaye hagati ya Lolilo na Channy Queen, igihe cabo turakizi.
none dufate ko Channy Queen ariko arondera beds na cane cane kubu ari kure ya entertainment, ari kure y'umuziki, dufate ko ari beds ariko ararondera kugira ngo agaruke mu muziki. Niyaba ari beds, gute umwana yoba victime y'abavyeyi? Gute umwana agarukanwa canke se azanwa muri ibi ibintu by'umuziki? Mwese ndazi ko mwabonye video kameme bavuga ko umwana atari kwanje. Mwarabibonye? Uri sûr navyo? Warabibonye? Aha. Rero bamaze kubwira ko umwana yaramaze gukura deja. Aha. 18 ans quand même. Nyinshi. Hanyuma akakubwira ko umwana atari kwawe. Uca wiyumvira iki? Pendant 18 ans. Kuva afise amezi abiri. Umurera. Mama wiwe yamugutaye afise amezi abiri. Yanse no kumuhibere, niwe wamuguriye amata, uramuha bibero, France les zari zuzuye ngaho, ukagira uko bishoboka kubera umwana wawe akure. Uri umuhungu ukakwanira umwana wawe, ukagira vyose. Aho ndi umwana wanje akaba hari. Gushikaho mama Ratre avuga jewe uyu mwana nzomurera. Mumpe uzobutanga amahera gusa ibintu bikenewe. Uratanga ayo mahera jusqu'à 18 ans. Umwana wamwigishije, wagize vyose, buri kintu wamuha, amaniversary yose kuva ari mwana warabikora. Epuwi barakubwira ko atari umwana wawe. Ukwiyumvira gute wewe? Nkuko many of people twababwiye ati iyi yoba ari beds ya Channy Queen na Lolilo, ariko na Lolilo akubwira ati hariho ibintu udashobora kugira beds gufina atamwo, udashobora gukora. Nkoko ugenda ugatangura gutuka Imana, ni ibintu bidakogwa. Ni tabu kuri twebwe mu mico y'ikirundi nibibaho. Kandi ukagenda directement ku mateleviziyo ukabivugira ku televiziyo. Ça se fait pas. Biba bibabaje cyane, ariko kandi biba bifise n'icigwa, binafise insiguro. Na ushobora kubaza kuberiki aba slay queen badakunda kubyara, kuberiki aba slay queen badakunda abana. Eske asibirema muntu nk'abandi? Gute slay queen nubwo yoronka umwana ashobora kuvuga ati sinzokonsa umwana, sinzoheka umwana? Slay queen nibiremwa abwira uyu mwana umwana wanje. Nije namwigishije gushika iyi myaka. Wamubonye akuze gutya, waramutaye afise 2 mois. Abantu bose bashaka kumviriza ukuri. Umwana bamutaye afise 2 mois. No kumwosa yaranka kumwosa ngo amabere azogwa. Ariko jewe nagura ama France le, ngagura ibintu vyose umwana akanka kubinywa, mugabo gushika umunsi umwana amenyera. Umwana arakura. Ndamwigisha. Njya kumutora ku ishure n'imodoka, ngaruka nsubira amaniversaire ibiki. Hanyuma wowe ukaza n'ibisazi vyawe mu mutwe, ukaza kuvuga kuri nani ko umwana atari wawe. Si umwana wawe. Wafashe iki wewe? Ushaka gushika kuki? Et pourtant no munsi bimeze gute? Bimeze gute no munsi? Bimeze gute? Kimeze gute? Nabonye ivyo bandise. Ndakurikira. Ashaka kuba afise inda. Apana ashobora afise inda ashaka kuvyara. Ahanini nakoresha ijambo ati slay queen ntiyubaka irasambura. Mushobora kuvuga ati many of people murashikuje, ariko no. Mwana wanje namurosa kiri muto, nawe agiye kuvyara kiri muto. Est-ce que tu imagines wakoze ibiki wewe? Wibaza ko we Imana yo kubabarira? Ivyo wakoze wari wibaza ko uri mu ari ibintu batafite. Nk'imiryango mushobora kuvuga ati Jesse no byemera, eka Lolilo we siko abibona, we abibona ukundi. Kubwire jo maze kumbwira ko atari umwana wanje, ndabifata uko ubimbwiye. Ukamushiramo politique, ukabishiramo politique. Umwana kabura no kundamusa, akancako
hari ibintu umuntu adashobora gukora. Abarundi bati urera nabi ugatukwa n'abakwe, canke se ngo wiba uhetse ukaba uriko wigisha uwuri mu mugongo. Tuvuge ko Channy Queen ivyo yakora yaba ariko yigisha umwana wiwe kandi batakuranye nk'uko Lolilo abivuga, ariko mu nsiguro ya Lolilo ni kwa mugana ati wiba uhetse Ndamureka akora icyo ashaka parce que mama wiwe yashatse ijya education yamushize ku ma réseaux sociaux, yamuhaye bijya bintu byose, yakoze bujya bujinga kubera ashike kujya ashaka. Rero arashize kujya ashaka. Ushobora kuvuga ati none iyi nkuru y'umwana ibazwe nde? Ibaze Lolilo, ibazwe mama wiwe, ibazwe bibi wiwe, ibazwe aba influencers canke se ibazwe entertainment? Eka ahubwo twoyibaza. Je nibaza ko ngari kurondera mama wiwe mukamubaza education yahaye umwana wiwe parce que naho turi abastar. Ivyo bintu ni ibintu biteye isoni, ni ibintu nibaza ko nta muvyeyi yoshima ko umwana wiwe aba ameze kurya, nawe atari umwana wiwe, umwana w'umubanyi canke ntiyari gushima ko ikomporta kurya, yari kumuhanura. Kangahe je tumaze guhura mu maboîte, mu maclub, mu marestaurant, mu ibarabara ari kumwe n'abahungu. A made of people, reka tuvuga ati abagabo mu gahinda canke se muri rusange ati abavyeyi mu gahinda. My name is SB, this is a media of people. Yes, nka Lolilo ibyabaye byarabaye, none dukoriki twifate good. Abaye byarabaye, bavuze ko atari umwana wanje, si umwana wanje, resultat mwayibonye. Nibaze ko umuntu wari we wese agenda kwandika kuri réseaux sociaux akavuga ngo umwana wa Lolilo na naka, ibapime kwandika ngo umwana wa Lolilo, s'il vous plaît, parce que abana banje barazwi kandi murazi ko atari umwana wanje, naho au fond muzi ko n'umwana wanje, mais bavuze ko atari umwana wanje. Alors éducation jusqu'à 18 ans, éducation yarahindutse, agenda ku éducation ya mama wiwe. Si jewe namuhaye education. Birumvikana, biraboneka kandi ko ari agahinda kenshi ku muririmbyi nka Lolilo, ku mu legend nka Lolilo, ku muntu yaserukiye igihugu nka Lolilo. Ariko kandi dushobora kwibaza canke se mushobora kwibaza, Lolilo ntashobora kuronka amafaranga ya DNA canke se ADN kugira ngo amenye ukuri, kugira ngo amenye ati ego ujya mwana nariko ndarera yari imfubyi nariko ndafasha, yari umwana natoraguye nariko ndafasha, canke se ubu dufate ko ari negligence Lolilo yoba yaragize, dufate ko bari bakubise uwashaka kurira bamwaka umwana nawe nyene ubwiwe atawo yarakeneye. Kuko ntibyumvikana umugabo mu gahinda nk'aka kose. Naragerageje kenshi cyane, naramuhamagaye kuri la pirogue, twaricaranye, arazi ivyo namubwiye avant même ko akurikira iyo education mama wiwe. Yaransavye icyo ansaba, aba autorité b'amashuri barabizi, nagiye ku mashuri yabo, nari présence en tant que père. En tant que père. Barazi ivyo nakoze. Mais Pole Lolilo, mpore n'ukuri. ibintu byose narabikoze. Mu gahinda kenshi Lolilo tumubwira ati Lolilo uguruza kese, uguruza urubanza iture sentare kugira ngo ukomorezwe utwawe waranyatswe canke se bakwivye ku mugaragaro izuba riva. Oya, uko siko twobivuga, ahubwo hari cari gikenewe. Burya nta muntu biba umwana,
canke se ngo anyagwe umwana, kuko ubu ubuhinga bugeze ku rundi rwego. Ikibazo nibaza ngaha, Lolilo igihe giheze umuvyeyi w'umwana avuze ko umwana atari gwawe, hari hageze ubu kuzana umwana mu biganiro ku ma social media, na cane cane ko umwana asanzwe ari mu kibazo co gutwara inda kandi akayitwara akiri mu nzu kwa nyina wiwe. Ibi ni ibintu twovuga ko muri entertainment ni education iri hasi, n'amashure make canke se ubumenyi buke kuba ririmvyi bacu, n'inyifato itabereye, na cane cane ko abandi baririmvyi bari bakwiye kuba aba professionnel, kuko barya aba ambassadeur b'igihugu, baseruka rukambye, baserukira igihugu, bakwiye kuba aba leadership. Mu gihe atabu leadership bafise muri iki gihe, biba bigoye ko n'igihugu cobizera, biba bigoye ko na company zobizera, nuko abantu bizibirira ibi canke se biriya. Yes, ku ruhande rumwe Channy Queen ashobora kuba ashaka kugaruka muri game, ku rundi ruhande Lolilo ashobora kuba ashaka kugaruka muri game nk'uko mubibona, ariko do not come back in the wrong way, my brother. This is the wrong way. You want to force things. You are a legend, we respect you, but don't force, please. Yeah. Zi nibizofa bibaye, nibizofa bibaye, urazi kubera iki uzi? Uvyara nabi ugatuko n'abantu, siko bavuga. Ozi bijya bintu uyu mwana ariko aracamwe, je narabiciyemo. Nasohotse na mama wiwe afise 15, je narifise 17 ans. Naho nari muto, nari responsable, nakoze uko bishoboka nibimushikira ibi bintu. Mugabo umwana yaranyikuye ko parce que ivyo mama wiwe yamubwiye, ivyo grand-mère wiwe yamubwiye, ini problème familial. Sisi ko ya même nani yo kubivugira nga, parce que simbona intérêt. Abavyeyi, nimba umwana ariko aragufasha akiri muto canke se akiri kw'ishure, arakugurira impuzu, araguha ratio, arakurihira inzu, kandi n'umwana w'umukobwa akiri kw'ishure, wewe nk'umuvyeyi uba wibaza ko ayo mafaranga umwana ayakura hehe? Uba wibaza ko umushahara awukura he? Ahembwa iki? Adandaza iki kugira ngo ashike kuri ibi bintu byose ubona? Eske izo mpuzu yamugurira yari yazi amahera ava hehe? Ivyo bintu iyo education yamuha yari yazi ko ariko araha education igiti cange umwana w'umuntu? Parce que je nibaza ko mu mico y'ikirundi hariho aho ibintu by'ubustari bigarukira. Uri umustar, c'est vrai, na raison wewe yo gutora umwana. Je umwana nari namushize mu muziki, c'est vrai, mugabo ntaramusilvera, yararirimba. Hari umunsi wari wumvise ko umwana wanje asokana naka, yaraheza kuca yava ku ishure akasigara muhira akagira étude, amaze agiye muri cours du soir yajana n'abagezi biwe. A partir y'abagezi biwe hariyo abantu bamucunga, mugabo navyashobora kumenya. Umuvyeyi afise uruhara runini kuri education canke se muko umwana akwiye kwitwara, wavyemera canke se wabihakana, ariko niko kuri. Yes, abarundi bavuga ngo nta muntu acunga umuntu. Why not utocunga umuntu? Nyamba umuntu adacungika muzocunga intare.
This was made of people. My name is SP, as I'm telling you always, guys. Ico ndabasaba ni kugira subscribe kuri YouTube channel yacu, kugira ngo ibintu byose bizohore bica ngaha, mube abambere kubibona. Making sure ko wagize like, comment, share, ibyo byose bidutera intege. Turabakunda cyane, mugiraho muba mwubahwe.